ikindi rero nuko uca usanga ayo masitoke aba ari muri za najisa kubera urazi ko hanini n'abategetsi bakuru bo muri leta usanga baracitse abadandaza kugira ngo bakunda kwivuga, uca usanga benshi aribo ariko baraja kurondera ingene bovyigurira bagasubira kuvyungukako, ugaca usanga ikigori ko gicika nk'imara umuntu arondera ko amafaranga kume kw'isukari muravyibuka mu misi iheze, ugaca usanga umengo ufise ibigori n'imari yabitse kwaje muri leta nyene bariko barabidandaza baca basubira bakavyihana kubera baba bafise inguvu muri uwo mwanya. Tutibagiye rero biga vyo kunyuruza amatungo y'igihugu, kubinyuruza kugira iki, kuko biri mu minwe y'abategetsi ba leta. Mu gihe rero tuzi ko ivy'igiturire muri Burundi bitaragwanywa bihagije, tuzi ngene abarundi busanga benshi ari muri leta bagira ikintu co kwikunda gukoresha akamwana wa mama, usanga ingaruka ziriko ziraba mbi cane uko zitari zitezwe. Nibaza rero yuko abo leta yoraba ibintu bijanye n'akazi gatuma ivyo vy'uburimi cane n'umwimbu utera imbere. Leta ikwiye kurata ngwiza umwimbu, ngwize imbuto zirobanuye nziza, umwavu mwiza do karite, kuraba ingene ubuhinga bwo kurima bwo kuyongera n'amamashini akajamwo, kuraba ingene ivya irrigation vyogenda neza, kuraba ubushakashatsi wanayiza ubushakashatsi ntibukira ikirenga, kuraba ingene buraba ibi vy'amaproduits phytosanitaire vy'imiti ingene vyokomezwa, kuraba ingene abantu boshikira amasi l'accès à la terre, kuraba ibijanye na vulgarisation agricole ingene encadrement y'abarimyi, kurwanya ibiturire mu burimyi, kuraba amategeko meza korohereza abarimyi. Ico kintu cose gituma umugwiza atunga ariko arakora yoroherwa, leta ntikwiye kunigana, nayo itanguye kunigana n'abagwiza atunga mu gukora ibintu. Ivyo rero bariko birazana bimwe tuvuga tuti incompatibilité, bituma n'ubu serivisi za leta zitagenda neza kubera bo zikoze baca bikorana n'inyungu zabo, conflit d'intérêt bigaca vyabo.